yari video ndajya magi nambaye ikanzu ya mariage yambaye ikanzu ya mariage kuri Shanique ako ubundi ndabwiye abageni ko kujya aramakosa bagize mariage je binakunze dufite umwanya twabonye ko twakoze nk'amafoto agahera canke tubona amasaha yo kuja muri sa tutaracego bambwira ati komite ati murashaka kuducisha ahantu tukajya apana nk'ahantu hose nimba wumva ushaka ibenzi mukamenge genda wicare uyige then canke bayigugurire mugende urayige none kujya wambaye ikanzu ya mariage ni cyaha wumvise ushaka irigi nategezwe kureka kurijya motifu ngo nijya kanzu ntigikunda ubundi izo fiteri zo kwanka kujya motifu ngo abantu barababona mu ibarabara nibiki oya ndabaza we ntiwoye urafise uwo musohokana oya kenshi nkunda gusohoka muhira ndi jenyene ana yanje abasore b'inzobe ndabatinya kweri uzi ko ufite ibigumbagumba ufite amarira ari hafi n'ukundana n'umuhungu w'inzobe kubera bararizanya ko muranumva ngo Mwaje ndakunda umuhungu yirabura vrema. Apana yirabura cyane, muga yirabura. Ndabona aho yo bayirabura cyane ntaco byica kandi nawe bari inzobe navyo byica mugabo hari umuhungu ubona umuhungu nyene Eba nakagukura mu byawe kabisa. Umuhungu ni mwiza. Crashing aje muti pararenze. Jewe ndumuyi wayi. Nditi imbere. Ihari akiye avyemera sinzi yuko abizi. Urumva uti good. Je ni wambwira ngo ikintu ntigishoboka ntagerageje kubera ikireka basi nigeragereza hama byanke nagerageje urumva uri kurambwira ngo kijya aye ngo kireke nawe ya reka ngende nanje mpimba ndondere byanse nta kundi aho ubundi umuntu aguheba ngo ari icapati 8 kibazo kugwe ubundi nibisanzwe mugarera acishije mwako kantu ngo kubera ngo hari icapati 8 icapati 8 ni ikintu cha tari frère ntizi nakwiranye nakezo wit mugabo bivuze ko wozirya nka zimwe nini za 5 ukazima chapati ya 5 uracayita nini yarahindutse wabeshara carte sim ni gato cange no mu buzima musanzwe akunda gufungura ndabeshira igenda akunda kurya undi havuye imana ikibanza cyo gufungura kabisa gica kikurikira genda akunda kurya vraiment je ntuzombona mu rubanza bajya ngo ntaye hataragera nigikunda ndarindira This is Flash TV. We shine to progress. Yeah, alright, hello everybody, hello once again. Twizere yuko mumeze neza, abo bitameze neza bisaba kwihangana mukazirikana yuko ubuzima ni mahinda. Kuno munsi biraba bimeze neza, ejo bikaba bimeze nabi, ariko ejo nawe ukongera ukamererwa neza. Mu buzima niko bigenda bimeze. Gikuru no kwizera Imana ukazirikana ko iyo uri mu rugendo uri kumwe nayo byanka byakunda uzoshika iyo uriko uraja. Ijwi mwumva ni ry'umuhungu wanyu ndikuri yo Leonce the son of God Dr. Love aka Diko nubundi nicaranye na Evrina irakoze ariko kandi nakira one of the best, one of the beautiful queens we ever have in this industry of 257. Okay. Urasa neza kabisa. Urakoze. Evo uyu mukobwa nubwo bari umukobwa mugenzi wawe wabona ko ari mwiza. Ari umuntu twari kumwe kare arambwira ngo arakundiye utwenze ngufise mu kanwa heza. Dakwe. Uramumbwira uti wakoze cyane. Ariko nibaza ko nabandi bari ko rayibona make your comment kati nimubishire mwinzigo. Umwana nyene akeye. Nabyegereza umutima. Nabyegereza umutima. Umwana akeye abakeye kabisa. So Sama irikira gutwara gute? Sama ngo nakwasa. Sinzi ko ndi muri Sama, sinzi ko ndi muci. Sinzi byari byo. Ufite Sama ni abantu nyene baba ufise amahera uri muri Sama. Udafise uri muci nta nikindi. Nici nijya barimye. Sinzi hano nigeze kukumva. Abasigaye turi mu madeni. Ushera amafaranga urayafise usa neza kabisa. Ninde ariko arakwambika uba wanaberewe iki? Sinzi hasi irere ni yankundira kwerekana gwe yazwe. Yeah. Byibushe twaherukana kera twinzana kugeze guhura ntiwari mugango abakuzi kera naho cyane ngo regeze kuvyiba bisumbyaho nivyo. Ba oya nageze kuba mbyibushe ndanapunguke ngira ngo ibintu by'inkunda bitanguye gukora ku mutima turakoroka sana sana. Agiye ura n'umuntu umutima wakawukora mu brochet tugatera utibiro. Mugabo kagira inkuru ibyo bintu byarakubaye ko ari imyaka umuntu arabyibuha akagabanuka akavyibuha akagabanuka mugabo nyene tugaruke kuri ako urukundo rwigaze kugukubita neza usigara ku sinzi bya nari nanyoye yo polisa na tese non ça fait partie de la vie sivyo
sino utariye hari akantu nigeze gusoma ngo iyo utariye icamwa kibishe naho urya ikiryoshe ntutahura itandukaniro ngo umenye guha agaciro ikiryoshe n'ikibishe donc ni vyiza ko urya ikibishe ukanarya n'ikiryoshe kugira ngo uvuga ati yamara aka kantu ni keza gusumba uboneka nk'umuntu disi unafise n'urukundo rwinshi je ndakunda kwanariza utuntu bakambwira ati nivyo iyo kunze urakunda yuko umwaka ugitangura ariko igare negeze gukora ndavuga ati umwaka ngira nk'urukundo umwana w'umuntu gushika yahatoroka iwawe none hageze mu kumunani naguratanga n'ubu ndumiwe ahubwo ashara here umuntu uzogabira wawe mutima kabisa je mbona azobakantu so yitwa Sheila Arvin izina ry'ikirundi ritwa gute Ndayizeye numukobwa abantu muramuze kabisa muramuzi umwe mu bantu bubatse izina kuri IGKera Instagram novuga ikigezwe warakoresha Instagram mbaravyibuka video yawe wayirenze kandi ntibigeze unayikoresha gose oyaye Instagram jewe sindayikoresha cyane iko amafoto peut-être ariko ni abantu batangiye ama video yanje aja araca ku yandi ma konti y'abanyarwanda babisharing canke y'abarundi mwamwe nkabibona ko mugaje atandi ivyo na postinze nico kibabaje donc barabitora nka TikTok bagaca babizana IG niyo mpamvu usanga n'ubundi muntu arona amakonti ushobora gusanga ugasanga barayitereye umuntu sako nako nakavuga nkikudondora uburyo uri mu influencer ku rugero rukomeye ariko no musi ni Sheila ariko arakora cyane kuri TikTok ku rugero rukaze kabisa cyane abantu bandusha gukora je ndahaca ndengana reka bakubita nk'ukwezi kose atana video nkoze warazi ukwezi utaprodinza ka naheruka nk'itariki hari ukwezi kwagira guhera muga no musi nakaza ka video muzokabona no umuntu agira imyitwarariko myinshi mu buzima ugasanga uravyifuza mu gukabiburira umwanya abantu bibaza rero je ndakagarukeko abantu babona ama video ya TikTok canke iki bagaca bibaza ngo nibwo buzima bwonyene ngo genre kuyayata comme si nta kindi kintu umuntu afisa akora no umuntu arafatirwa hari gihe tuzifata mu secret y'aba TikToker benshi gashaka gukora utu video ukatubika urumva ukatubika muri mu mabrouillon urumva ukabitubika mabrouillon ugaca usanga uzurarekura kamwe je iyo secret ndayifise sinzi nk'abandi y'abantu bagaca bibaza ngo nta kindi kintu ugira ukora donc nivyo wirigwa kuri TikTok no turafise ibindi bintu usanga umuntu afise ubuza akora canke nivyo uzikora abantu babifasha ati bano bantu none nta kindi kintu bakora bigumira kuri ibi bintu nta bindi yego nivyo abantu benshi bahora bibaza peut-être muga twese hari abafise ubuzi hari abari ku mashure hari abari mu bindi hari abavyeyi urumva rero igituma hari gihe dupotera ugamara nk'ukwezi kose nta nitso video urumva ko bufise uturezero buvuga ati nubwo ntoba nagiye gukora ndafise akantu nza gushirako akamarezo sosiyo abantu yabaye ku mwanya hari nk'umuntu yibaza ati bijye bintu mukora ugasanga video yarabwe n'abantu ibihumbi 100 binarenga uraheze ukabikura mwiki chaje ngira sindamenya kubicisha kubikamisha mugabo ndafise abagenzi baramaze kumpa imitwe nk'iyo urumva je sindabikora cyane gose vraiment mugabo ndazi abo tuze mu bamwe je normalement ama réseaux sociaux sindazikoresha cyane Facebook jewe ndayiriko nk'abandi bantu bose bisanzwe Instagram n'ukuri no bambeshe sinshira ku bintu byinshi udufoto gusa hama TikTok niyo novuga ko jewe video ofete abantu baje ama video kubera TikTok mu bisanzwe sino nta kindi kintu nkoresha cyane hama izo video za TikTok nazo jewe sindabona na impact nini nyine urabona zikize ngo ziko oya uretse ko gusa ikintu kimwe ndazishimira ko nuko zirasohoka urumva ugusohoka kwazo bigaca bituma zikugurira indi miryango hariho ama opportunité menshi vraiment sinobesha nagiye ndaronka kubera video za umuntu arabonye video ya TikTok umunsi baraguhamagaye muri ibi ejo baraguhamagaye muri biriya ugasanga birafise ikimazi ivyo ubindi ugiye mu sino TikTok just nobesha hari aka video ebana hari aka video rero wigeze gukora sinobisimba kamamaye cyane nimba ndavyibuka neza hari genda byo ukamenga si wewe turi kumwe urigeze kubona umugeni yamamaye kuntuze hari kuri Shanique babibonye
amenga ari umugeni ukuntu jare bikamurenga agaca yaki watsirigi yari video ndajya magi nambaye ikanzu ya mariage yambaye ikanzu ya mariage kuri Shanique ari umugeni kuri Shanique bwana mariage ndagira kandi wari wanabimenye ko ari Josephine kwaye kwicaranya cyamenye ko nawe no byarahuriye ku rugero runini byarahuriranye nta mariage nari nagize uziko ari abantu bazi ko ari mariage ya nyewore wake no twari mu bindi bikogwa ya twaboneka nk'umugeni ashanje bati reka mu mpirige mbanze nireje ako ubundi ndabwiye abageni ko kujya aramakosa wagize mariage je binakunze dufite umwanya twabonye ko twakoze nk'amafoto agahera canke tubona amasaha yo kuja muri sa tutaracego bambwira ati komite ati murashaka kuducisha ahantu tukajya apana nk'ahantu hose nimba wumva ushaka ibenzi mukamenge genda wicare uyige then canke bayigugurire mugende urayige hamwe wofungura ujya munsi uri imbere y'abantu bavati mbanze reka mbanze nigarukire none kujya wambaye ikanzu ya mariage ni cyaha wumvise ushaka irigi nategezwe kureka kuriga muti ngo nijya kandi nigikunda byo bintu muwe mubireka hari undi mugeni mu nyuma yaho just inyuma yakajya nyine weekend yacikurikira nabonye ari kuri Safi Beach afite kiyeri iyo foto yarabonetse nayibonye mugabo abantu bose bavuga ngo he nguwundi ndavuga ati none mumuhoriki yaragiye kwifotoza mva yanyotewe kandi asanzwe anyukiye mugani baza kujya nige yari mise en scène kabisa no ijya aya ahubwo yari mariage ya vrai ya yujyanyokiye kandi byaragiye ntabwo ari umva ishaka yinyoterewe kumbe niyo message washaka no gutanga no jewe siyo ufite ukuntu byagenze twari muri tournage ya film ubuzima abenshi barayibonye yaramaze igihe iri nubu ntirahera turasigaje ngira ngo nka episode ya nyuma urumva hama je nari mvuye ku kazi vraiment ndashitse nshike muri tournage ndashonje motive ngo nambaye ikanzu ya mariage cendeka kuye ncandayigera rero iyo video isohotse abantu bacaguma biyumvira ngo ni mariage ya vrai nariko ndarya mage mugana nkakubabesha n'uyu munsi nkagira mariage nzoya nivyaba magi nzoya numvise ndarishaka nta nikindi kintu ndabesha cyazobora umugeni urumbi abantu uyu mugabo hari baravyumva nyene hari abantu benshi amakommentaire nabonye munsi ngo yo ngo yari gwanje ngo no canda muheba none basi wobu mpoye iki ko ndi bagufashe nk'umugeni atabaho yirekura cyane akarenza vraiment c'est normal ya niko uravye mu makomite menshi akanyonge ubugari n'imboga navyo wobeja yes mubambwiye muhira ko buhiye twari muri zintu zawe ati buza ari gukunda nuba gutelefona bakanabuzana no mu kiganiro wovuga waburi reka kunkinisha mbwira ko mavanda bujya nta nikindi oya urahari ireri wacumvye umunsi umwe muzobuza umubikira ubugari shayira arajya none basi wowe wo kubwira kujya mu ibarabara ntiwogenda urajya ibarabara biravana mu ibarabara venda nk'akashobora gufungura bivana niki biraba munsi twariye umunsi umwe natonze ku murongo w'amabisi muri ville utuye wabatu twari umugenzi wanje yaguze imihwi tugiye kuraba umuntu mu bitaro et puis turi ku murongo w'amabisi muri ville ndambwira ati je ndashonje burya kandi bazi ko tutafungura duca dukora muri yamiho arandahira ko ntukore ko ngo nitwojya mu ibarabara ngo reka ngo turajye dushise nambwira ati nge gato ni namfata umuhwi ni gwanje ikosa nuko no gita mu ibarabara ico gishishwa cyo umuhwi ni gwanje numva nshaka kujya ndeke kubera iki narariye hamameje kujya ndabika igishishwa hama ndatora uwundi ndajya none ubundi izo feri zo kwanka kujya motive ngo abantu barababona mu ibarabara nibiki oya ndabaza we ntiwojya ngo wojya uri mu ibarabara kwa no kuri Maria ubu ni wa mugeni yafungura n'abana ka video wabonye umugeni yafashe irigi kuri marriage carajya kwangura sho ivoka ryo nto rijya kweri nabwiye ati mwompitanira umukate nkarishiramo so kuri undi ruhande rero tumanishanije na bya bintu hari abantu bafata yuko umuntu yitwa Sabas inkuru nziza ari umugabo wawe mwubakanye Sabas mufaniki n'umugenzi umugenzi yene bisanzwe to yego ariko biboneka ko amenga amafitanye n'ubundi bucuti bwihariye kabisa etse ko abantu nyene baba babona ivyo bashaka kubona no abarundi barafite ukuntu realite ya film bayizana bakayifata nk'ubuzima busanzwe tubayemo ariko atari ko bikwiye kumera simvuze ngo abarundi bose hari abantu babizahura bazi ko film ari film ubundi umuntu nk'ubu dukinyeje wenda kwishe bisigura yuko ubupfuye koko oya kandi ntibisigura ko twankana ntibisigura ko tunankana arico dupfa rero urumva niba twarakinye dukundanye hama tukagera aho tugira mariage muri film ça veut pas dire ko
ça veut pas dire ko twubaka dukundana canke hari ibindi birenze n'umugenzi. Okay. Ese ngeno misi kutari kuraboneka cyane mu bikorwa bya film ahubwo watwawe niki? Si cyane antuka. Nubwo nyene ku mbuga ngurukana bumenyi za TikTok za hehe abantu baguma bakubona bana. Bon, genda hari. Ndahari. Ariko mu ngaruka uri kurakinamwe, mu ngaruka narabonetsemo umwanya utari munini, hariho na film ya Mireille igomba gusoka ndimo. Narakubonye wambaye ama uniform ukuntu. Waberewe this. Hariho n'izindi ziriko zirakogwa z'abandi ndimwo. Mugabo urumva nabivuze umuntu agira imyitwarariko myinshi donc urashobora kuba utari kurabonekamwe bivanye n'ibikorwa bya misi yose ndafite akazi nkora urumva birumvikana hambavu ya movie hambavu y'utu video baguma babona ukora ufite n'akandi kazi mu buzima busanzwe ubikora sino none byo hapa bintungaga ndafite akazi nkora wow so mutuntu n'utundi rero haru narigeze kubona urakunda kwibaza ibintu byinshi tumeze nk'udu contradictions ibintu wibaza ugasanga kimwe gitandukanye n'ikindi niki ni nk'ibihe bintu bibiri cyangwa bitatu kunda kwibaza mu buzima kavati bino bintu mugana nanje birantangaza hari ibintu nyene urumva uhura uramaze gushika muri situation uri kurakora nk'ikintu hagaca haza nk'umugani w'ikirundi ngo urumva ngo akagumye baguma kuramaze kubona mu buzima hari nk'ikintu wari kurakora canke uri urarondera ukumva barakubwiye ngo akagumye bagumako ukavuga ati koko n'ukuri foko mbandana mugabo agaca haza ikindi ngo akansura heba je ico kintu kirakunda kuncana none akagumye bagumako akansura heba mutubwize ukuri tugume ko canke duhebe kimwe ryari nzogumako ryari akansi nzoheba je vraiment je nurakunda kuncana akagumye baguma ni nko kukubwira ate bantu ugume kukombate ntureke never give up ngo mundi mwanya ngo akansura heba rero mukuba nivyananira bireke tugume ko canke duhebe tubire kimwe ko turarusha bazorwandikiye muri comment tugume ko canke duhebe je mumbwira ikintu umuntu akwiye gukora tugume ko canke duhebe abantu ufise mu mutwe hateguwe ico kintu ntaco nari bwimvire cyane n'ivyumviro by'umuntu azi yuhimbye utangura kuyumvira shanje ivyo navyo kwibaza nakandi harakandi kana wowe wibaza mu mutwe hari tuntu twinshi tw'uburo no mugico nemera coco ngira ngo bivana na circonstance urimo ariko umvuga uti je sinoheba vraiment reka nshindiriye ngo umengeragere nikindi gihe uvuga ati mugabo still biguma biri ibintu biri biza kuvuguruzanya none ngiriki ngume ko canke mpera n'utuntu dukaze cyane nigeze no kubona handi hantu uri kurakina muri mu ma project yaga akantu nako nyene gasa nakavuye narakabanya ka video bagakasigasirikira babifata nk'ukuri uri kuravuga ibintu imengana umwana wari kurakara umubwira ngo ukeneye ngo mu diaspora ukwango jare ibintu nk'ivyo abantu bashobora gufata nk'umukobwa n'ubundi menga ebana bano basore bimuhira ntabwo berekwa weekend mu diaspora oya basha ibikino ivyo baguhaye ukina bakwandi lokol baguhaye uyikina kugina uyu munsi womwera kugutuka bibaza ko ntagutuka hari n'igihe wigiye kuvuga igitutu utahora uvuga urumva nico kigenda nkawe ukinye abantu utoteza umuntu menga ntibyo kubera twoca turira twese nk'umuntu ari romantique ukuntu je nkankamiye umuntu nije caturira twese nawe curira yo sinzi gushkarira umuntu canke kumuhohote mugabo hari ikintu dukwiye gutahura yuko no hall baguhaye uri kurakina nkabari wewe wambaye image y'undi muntu bisigura ngo nimba nkinye nkunda mvuge nkundike mbasha nkinye ndumusuma ça veut pas dire ko no muzima busanzwe ndumusuma rero nimba mwabonye ama video menshi ndiko ndatukwa umwana ngo nshaka aba diaspora ça veut pas dire ko ngo mumukwe mu diaspora na mu diaspora ukeneve naru mama nawe kubwawe we sasa kwagarutse personally mu buzima bwawe ubona ko byo kubera mu diaspora ngo baragisubije ngaha bari he nitukibabona nimba baza nitubimenye bari ntibakwitura je ntabo ndabona
no aha bari hose ari kure ari hafi umuntu mu buzima bakenewe mukundana mukagira kabisa nabyo kuvuga ngo urumva ngo ni mpaka mu diaspora naratabonetse so mu tuntu n'utundi rero niko n'ubundi turimo Sheila ari mu rukundo urakundanye urukundo rw'Imana ni rurerure cyane nawe rurondora umva ntubunjanye reka ndabihindure urafise uwo musohokana oya kenshi nkunda gusohoka muhira ndi jenyine ana yanje kenshi ashani gake vraiment tuvana muhira n'umuntu dusohokanye tugiye gake nk'iyo hari wundi agiye nyene urumva turavana muhira uwo mukobwa ndaza kumurokoko no munsi urafise umusore mukundana umwe bese umva basazanje batandatu bose n'abasore turakundana Elize Ireri ni umusore dukundana abasore dukundana ni benshi cyane wose uri umusore nanje turakundana vraiment cyese sindiko ndatahurije ushaka kuvuga urafise umusore wahaye wawe mutima uvuga ati uyemeje Imana igahezagira niwe papa w'abana banje ubwo ni yaraza azombwira iyo yarari kigehe cyose ndiko ndafise azombwira ni misi yose ndamurindira azombwira iyo yarari azobanza asigurira imbere yuko tuvyereka abantu ndambwira ati mbwira wari urihe kugira ngo umutima wanje nze ndawutangaho bitagenewe bawukoremwe amabrochette hama wouze uwutaka umutima wararushe wanatubwiye ko wigeze gukunda uranakomereka kugeza igihe wonze ndakwatuye kumugisha w'urukundo ntibize binasubira hari akabara gahimbo sha ubundi umutima na estomach wow bagushavuje mugabo mukurya nuje ibyo by'inkundo ni hanyuma tutibagiye ko urukundo rurababaza kandi rukanaryoha byinshi hajya babariza niho ruryohera ubundi abantu bigeze ba Masudi ngango ntibakunda hari ijambo rihari mwino minsi mu bakiri bato bavuga ngo urukundo ntirukibaho uri muri uwo mugwi nawe utarafatika hamwe wumva yuko sizakajambo mbisavuze ngo nimba ngo urashobora gukunda ngo hamwe urukundo rugira ngo wumva ko gukora impande y'abavyeyi ngari umutima ngo hamwe uzura ngo akoroye hazu tubure twe I love urumva ayo umuntu vraiment gukunda ukibaza ati none uyu arabaho canka korotsa avuye uburyo bwa data ububamfu bwa data ku buryo bwa data hari Yesu urumva hari ibintu nyene urukundo rurabaho je ndavyemera cyane rurabaho ariko wemera ko gwateyemwe ama challenge menshi ugereranije kumbure no gwahoze tumva nyene bivanye n'ivy'abantu bose bagenda baracamwe ibintu birahinduka bivanye nabo mugendana mugabo urukundo ruriho vraiment urukundo ruriho nimba utanakundwa kabisa buretse hari igihe uzokundwa hamwe uvuga uti mu bintu mu makondisiyo menshi cyangwa amakaragiteri ukunda ku mwana w'umuhungu nayaho uvuga ati ibi bintu bibiri ntibyobura ku muntu nkunda cyo kwenda kunda umuhungu azaremera kantega ugutwi nahatanyumviriza ariko yiyumvira ibindi mbwa kanyumviriza ko afite amajambo menshi ukama guma afise umuntu dukundana niwo muntu wa mbere ubwira ikintu kikunezereye canke kigushavuje normal kabisa nguma afise udukuru nguma afise urusaku nguma afise utuntu twinshi ndakuzanira udabisuporta umva niki nkuru zikibirira oya ndakunda umuntu akumviriza apana kukumviriza komte umuntu aguha agaciro aguha umwanya kuko hariho abantu akurondera ari uko peut-être wowe nyine abyiyumviriye gusa ukeneye bite ni sawa canke urumva atamayindinga wowe ivyiwawe umerewe gute wiyumva gute adakenera kukumviriza ngo umuganire uko nawe wumva umeze rero urumva ndakunda umuntu yitaho hama cyo ni kimwe wambwiye bibiri becha kabiri ni byinshi cyane ko ndumva ico ncagura muri byinshi cyangwa ugasanga ibindi bishamikiye kuri ico nyene uri kuravuga ndakunda umuntu atigirisha umuntu atigirisha ko nanje birangura kwigirisha ni ukuvuga umuntu atigirisha gute hariho umuntu mushaka kuba mukundana ukamukorera ikosa mugakigirisha sivyo akabiguhisha
umuntu atigirisha atakwereka ko ababaye atakwereka ko anezerewe atakwereka ko ikintu yagikunze canka rero abantu nk'abo je no kuri birango ndakunda umuntu nimba ikintu wagikunze bigaragaze nimba wa chance naho bigaragaze ni naho umuntu amenya aho akosorera naho ninge nahindura sino urumva umuntu utamenya ngo arigirisha hari abantu bazi gupretanda utamenya ngo ibintu yavyakiriye gute cyangwa utamenya ngo yiyumvira ndakunda umuntu ari honnête atigirisha mu buryo buri physically nk'ukuri kurandaba ikintu kimwe gusa bishobora gushika ukavuga ati wow ikintu ndagikundiye uno mutima amene ikintu gishobora kukwatracting imbere y'ibindi physically sineko ndakibona ico niyumviriye cyose gikuranamwo n'ikindi avuga nk'ico cyangwa physically nta kintu gikomeye gose vraiment uvuga ngo urumva ngo iki ko turihenda ayige wewe wibaza ngo ukeneye umuntu avyibushe mugabo ugasanga birangiye wavyibusha atari we mugabo umuntu wese arafite ivyifuzo sindavyirengagize ibiri kuravuga umuntu wese arafite ivyifuzo ayige uvuga ati umusore ndakunda umusore atirabura yirabura dimo cyasore binzobe ndabatinya kweri uzi kufite ibigumba ufite amarira ari hafi no kundana n'umuhungu w'inzobe kubera bararizanya ko muranumva ngo Mwaje ndakunda umuhungu yirabura vraiment apana yirabura cyane muga yirabura naho yo bayirabura cyane ntaco byica kandi nawe bari inzobe navyo byica mugabo hari umuhungu ubona umuhungu nyene nakagukura mu byawe kabisa umuhungu ni mwiza crashing aje muti pararenze twashayira habarimo akantu ko kwirabura mugapana cyane nabinzobe simvutse ngo ndabanga oya boreka kwirigura urashaka kubahumuriza je numvise mu bitegere ne bari amburi inzobe kwashayira uburikuye bayina barimwo cyane besige yisige siraje agiye umuntu w'inyuma aratandukanye cyane n'umuntu w'indani hari igihe ushima umuntu inyuma mugabo urumva nisi ibyo umuntu abarondera naho navyo nyene biryoshe kuraha hari umuntu aravuga avuga ati vraiment James Musheri arakazi mugabo urumva ivy'inyuma ntiwobiha ingufu cyane gose gusumba nakiye kintu wiraba ko wizi ko nka Valère uvuga ati kino kintu nanje yo ndacibutse ndiyemera haba mu biboneka n'ibitaboneka mu biboneka agenda ndasumwete kabisa sinzi ko no gishira mu biboneka ico canke mu bitaboneka mugaje ndazi ko nsumwete kwere ndasumwete kubera jewe ndumuyi wayi nditi imbere ihari aciye avyemera sinzi yuko abizi urumva uti good je niwo mbwira ngo ikintu ntigishoboka ntagerageje kubera ikireka basi nigeragereza hama vyanke nagerageje urumva uri kurambwira ngo kijya ngo kireke nawe reka ngende nanje mpimbe ndondere byanse nta kundi reka duhereze hano hantu twakomeje kuvuga ibintu bagaruka ngo ibintu byo gufungura bikagaruka uvukoze sibi urumva bisa makuru ko wigeze kuba uri mu rukundo umutipa guheba uri icapati 12 barambeshira akubundi serious abantu bavade nk'imikino umuhungu ngo murahebana neza urukundo rurapfa kubera kuba uri icapati 12 yongera ni filme yindi ubundi hasi naho byo bari ari blague aho ubundi umuntu aguheba ngo ari icapati 8 kibazo kugoye ubundi nibisanzwe mugarera acishije mwako kantu ngo kubera ngo ari icapati 8 icapati 8 ni ikintu cha tarife ntizi nakwira nyine kezo wait mugabo bivuze ko wozirya nka zimwe zinini za sex ukazima icapati ya sex uracayita nini yarahindutse wabeshara carte sim ni gato woyiraba mwirabonerana agosera keshi ibintu ngo nabo bijaye no gufungura ibari kwadu twiko kwa nyene cange no mu buzima musanzwe yakunda gufungura ndabeshira igije ndakunda kurya undi havuye imana ikibanza cyo gufungura kabisa gica kikurikira je ndakunda kurya vraiment je ntuzombona mu rubanza bajya ngo ntaye hataragera nigikunda ndarindira ngeregeze n'undi gana nabonye ari urubanza ngenda ndi ngo asanga asigaye umuceri niki
Hazi kuja mu rubanza wicaye inyuma. Hazi kuja mu rubanza wicaye inyuma. Abantu mugira imanza mugateka vrema. Basi bamuteka byinshi kugira twese dushikire. Canke mu bihebe dutaye kujya muhira. Ibazi. Wewe uricaye harya hageze kuja kwiyarurira ukazibona hasigaye umuceri wera n'ipirawe yanaheze nirengarenga ifiriti zaheze inyama zaheze isarade zaheze nari namaze kuvuga muhira ko ntajya naraba Tinone zimereye urazi ingwano ushobora kugira kumbure ni hahandi uza kwiyarurira uteba ari nkantu biyarurira of course ukaza gutonda ku murongo w'inyuma kandi bari kubagira none murindirira iki ko babahagurutse wobonye batanguye gufungura cukurikira abageni bagiye cukurikira nawe inyuma none simba nese ndumutumi Narafapaze nayo uvuze je nigiriye mu rubanza abantu beshera abantu urabivuga ariko we ntavyo ukora oya narabivuze byarabaye none wigiriye mu rubanza barakuza nariye hama haje umumere anzaniye basi nko mu mafana niturinda turaja mu ngi we noruja mu rubanza ugazisanga nkuba barakuzaniye nk'ifana ngo yanguye ntumuhe yaronse mama bo muri mu service kweri murasarisha umva ko zumva ngo ntimumuhe yaronse sawa je ndavyemera ego nari naronse ngo none biba bibaraba hari waciye ambwira muri commentaire ngo urumva ngo yashaka ngo haronka abandi batararonka ubizi gute ko batari bwaronka je ndanka abandi gusigara ugashaka umwere kuri zo kandi bijya ngo numvise ngo baranabitahana ngo bijya byo kujya barabitahana mu masorori wabo abantu amutureka twirire abantu ngo babijyana so Sheila wari umunezero kubana nawe kabisa umwanya ubaye muto ariko unkundire n'ikindi gihe tuze tuguhamagare nizera yuko uzotwitaho Chenda hari cyane so wari umunezero kubana nawe ndagushimira cyane nakwipfurize iterambere mu bikorwa byawe This is Flash TV. We shine to progress.